Bamwe mu bene gihugu begeranirijwe muri site Sobel basaba leta n'abagira neza kugira ico babafashije, ni mu gihe ngo basanzwe bamwe bagendana ubumuga ariko kandi bakaba babayeho ubuzima butameze neza. Bakamenyesha ko bamwe bafise uduparcelle ariko ngo badashobora kuronka utubati kugira ngo bashobore kwimuka. Cyangwa burwayi bwa diabete. Abimye urumva turi ngaha nta kuntu turondera. Umva twashaka kwirwinda tukayirara ariko naretse nk'ahantu njya guca nyine akantu zenya nko kumeza kuri no byo kuri masinda bishoboye kubera umugongo ngwaye. Nuko turingaha kuko ndi mu bantu batanguye kuza ngaha kuvuga nuko gatanu tariki 25 nivyo imiterekere y'ubuzima tubaye mu buzima bwatworohereza kuvuga nacyo ntaramuka narumuri ariko aho mugabiye kuri maso ndabishoboye. Bamenyesha ko hamwe abagira neza canke leta bo bafasha bakabaha utubati yuko botakambira amashengero maze bakabubakira. Dukaciyo omurukara mukara bomose naje nashaka bansanure none ronko tubateguza abishengero no kuri bosanurira yomfasha yego mukusonza ndashonza ariko mugera neza yomfasha kansanurira akamwe nk'amabanga akinkingi zabasanurira ko sanze ndi mukristo wo mushengero ndibaza narose nk'amabanga ishengero bonta barabakasanurira abona ko ziriya hona kirico Mwomenya ko site Sobel yegeranirijwemwo abari batwawe n'amazi mu 2020 bavuye mu Gatumba ndetse n'ahandi.